bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka wa 2020 nkabanda baramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru y'ikiganiro Humura Burundi. Abadukurikira muri mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politiki y'u Burundi cyo kimwe n'abari mu mihinga itandukanye y'isi mushobora guca kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI mudukundire ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Inyuma y'itotezwa amazimisi akoregwa mupfakazi Konsesanze y'Imana wo muri commune Kayogoro intara ya Makamba arakitswe n'amagara hamwe n'abuzukuru biwe muraza kubikurikira muri kino kiganiro. Abakozi bishira hamwe aseke barabandanya bahigwa buhongo bongera bagirwa ko iterabwoba navyo nyene twabibateguriye. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane dukingire ibidukikije tubabwira ingaruka zatewe no kutubahiriza ingingo ya leta yo gukuraho utumwanya dukoreshwa mu gutekera bimwe mu bidandazwa. Fabrice ndi mu rukundo niwe ari mu buhinga bw'ivyuma utuma amasanamu bashikira nawe ni MS Steven Ingeko mukanyisase idonido. Ano makuru tuyahere muri politike kuri uyu wa gatano niho hashinguranwa iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Ibirori vyabereye muri quartier Musinzira mu gisagara ca Gitega bikaba byari byitabiriwe n'abategetsi batari bake harimo n'abaserukiye ibihugu vyabo. Innocent Valentin Singirankabo araducira ku mayange uko ivyo birori vyagenze. Ibirori vyo gushingura uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza vyabereye mu bibanza bitatu bitandukanye. N'igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo zibura niho umuryango wa Petero Nkurunziza, Denise Bucumi n'abana, abasirikare bakuru n'abategetsi batandukanye bashika ku bitaro vyitiriwe imyaka 50 yo kwikukira vyo mu ntara ya Karuzi. Imigigo yo gusezera umuhisi irakogwa. Isandugu yarimwo ikiziga ca Petero Nkurunziza yarifukishijwe ibendera ry'igihugu. Abasirikare b'intwazangabo bo mu rwego rw'abajenero nibo bateruye iryo sandugu bambaye ibirato vy'intoke ga mu gifaransa, ariko umwe muri bo yarateruye umusaraba niwe wenyene yari yambaye agapfukamunwa. Nk'igihe cy'isaha 4:30 niho ikiziga ca Petero Nkurunziza cashikanwa hagati mu gisagara ca Gitega aho camaze umwanya kiriko kirunamigwa n'abanyagihugu bari ku nkengera z'amabarabara imbere yuko gishikanwa kuri stade Ngoma ahabereye ibirori nyamukuru. Inyuma y'umuhezagiro w'abaserukira amadini haciye hakurikira ibikorwa byo gusezera irya nyuma umuhisi Petero Nkurunziza imbere y'abarundi sinzi baje baturuka mu ntara zitandukanye n'imbere y'abatumire baje baserukira ibihugu bitandukanye. Mu ijambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko Petero Nkurunziza yari umugabo w'ijunja n'ijambo yarangwa n'urukundo yarafitiye abarundi n'Uburundi. Ivyoroshe kuronka amajambo abereye mu bihe nk'ibi aho umuryango wa nyakwigenderanye n'icyubahiro Petero Nkurunziza, inshuti ziwe twabuze tutagaraguye umuvyeyi, umukunzi, umuhanuzi n'umukuru w'igihugu. Imana yamuhaye ubuhizi, ubutore n'ubutwari, umutima w'urukundo urengera ububisha, ubuhemu n'inabi. Turazi ko turi ingenzi kuri inosi kuko nta wamaho igihe giheze Imana irasubira ku vyayo. Muri ivyo birori harashwe vya muzinga inshuro 21 byo gusezera mu migigo ya gisirikare. Kubera uruzuba rwari ruhari hari abantu babuze impwemu baca barafashwa n'abatabara imbabare ba Croix Rouge. Mu nyuma ibirori byabandanirije ku ruhafu rwa nyakwigendera Petero Nkurunziza muri quartier Musinzira mu gisagara ca Gitega. Mu ijambo ryashikirijwe n'umupfasoni Denise Bucumi yashimiye abaraho ko baje kumushigikira, yongera avuga ko yagiriye ubuntu bwo gushingura n'iteka uwiwe mu gihe hari abandi batagandarira babo babuze mbere ntibabahamba
bahombe kuko bataronse ibiziga vyabo. Iyo wabuze ntushobore no kubona ikiziga, urumva no kugandara ntugandara. Rero kubona twaragandaye navyo twebwe twabifashe ko ari ubuntu twagiriwe, tukaba dushitse rero no kuri ako kanya keza ko kugira ngo uwacu tumushingure neza. Rero turabishimiye Imana itugiriye ubuntu kuko ababuze ntibahambe barazi ukuntu bibabaza. Rero turongeye nyene kubashimira ubugira kandi kubona mwaje kudushigikira. Nkurunziza amaze gushingurwa, ibirori vyahavuye biherahezwa no gushiraho ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe be n'igisabisho cyo gusozera ibirori vy'umunsi. Tumushimira Innocent Valentin singira nkabo kuri iyo nkuru yaduteguriye. Mbega none Petero Nkurunziza ninde? Mugenzi wacu Janvier Nahazwe aragaruka kuri bimwe mu vyamuranze. Nyakwigendera Prezida Petero Nkurunziza yavukiye mu buraruko bw'igihugu Ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi kwigenekerezo rya 18 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1964. Avuka ku bavyeyi, umwe w'umuhutu uwundi w'umututsikazi aribo Eustache Ngabisha na Domitira Minani. Petero Nkurunziza yatanguye amashure y'intango mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 aho nyene Ibuye ayarangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979. Yaciye abandaniriza amashure yisumbuye kuri Atene Igitega kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987 aho yaronkejwe urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye mu gisata c'indimi. Uyo mwaka nyene Petero Nkurunziza yaciye yinjira muri kaminuza y'u Burundi. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1991 niho yaronswa urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza mu bijanye no kwinonora imitsi. Petero Nkurunziza yabanje kwigisha ivyo kwinonora imitsi ku ishure ryisumbuye ry'Imuramvya imbere yo kuja kwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Uyo mwaka nyene niho Petero Nkurunziza yubakana na Deniza Bucumi. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1995 Petero Nkurunziza niho yafata inzira ija mu ishamba ahamvya abagwanyi b'umuhari CNDD wari watangujwe na Leonardo Nyangoma inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1996 Petero Nkurunziza yaraciriwe urubanza rwo gupfa n'ubutungane bw'u Burundi kubera uruhara yari afise mu itegwa ry'ibisasu biturika biremereye bita mine antichar mu rurimi rw'igifaransa vyahitanye abantu batari bake mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995. Mu bihumbi 2001 Petero Nkurunziza niwe yahavuye arongora umuhari CNDD FDD ku rugamba. Petero Nkurunziza yagiye gutahuka mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2004 akaba yari yaronkejwe ikigongwe ivy'imfata kibanza n'amasezerano ya Arusha. Aca mbere ashigwa muri leta y'imfata kibanza yarirongowe na Domitien Ndayizeye. Aca aba umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye. Kuwa 19 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2005 niho Petero Nkurunziza yatogwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ngo arongore Uburundi ikiringo c'imyaka 5. Petero Nkurunziza yasubiriye gutogwa mu mwaka w'ibihumbi 2010 kurongora Uburundi ikiringo kigira kabiri co kimwe no mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho yitoza ku kiringo kigira gatatu. Mu gihe yari yitavye inama i Dar es Salaam muri Tanzania kubijanye n'ingorane zari zadutse mu Burundi kubera ico kiringo ciwe ca gatatu, Petero Nkurunziza yarahatswe gutembagazwa ku butegetsi kuwa 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Muri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2018 Petero Nkurunziza yagenwe kuba imboneza yamaho y'umugambwe CNDD FDD. Petero Nkurunziza akaba yitavye Imana kuwa 8 uku kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 akaba asize umupfakazi n'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI.
Mu gisata c'agateka kazi na muntu nayo babwiye mu ngingo nkuru za kino kiganiro amagara y'umupfakazi wo muri komine Kayogoro intara ya Makamba Konsesa Nzeyimana n'abuzukuru biwe ntiyifashe neza nyuma y'itotezwa bamaze imisi bagirirwa na musitanteri wa komine Kayogoro afadikanije n'umukuru wa zone Gatabo babaziza itongo ryabo muri kino gihe bariko bavurirwa mu bitaro vy'igihofi mu ntara ya Rutana ni nkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Uwo mutamakazi Konsesa Nzeyimana w'imyaka 72 akaba kandi ari umupfakazi bene utuzukuru twiwe binjiye mu bitaro vy'igihofi mu ntara ya Rutana ku munsi wa gatatu igenekezo rya 24 ruheshi. Abanyagihugu bo ku mutumba Gatabo bemeza ko gusinzikara ko amagara y'abo bantu ari inkurikizi z'agatotezo bariko bakorerwa na Misago Zakayo musanteri wa komine Kayogoro afatanije na Habonimana Gervasi umukuru wa zone Gatabo. Uyu Konsesa umupfakazi yagumye arara mw'isamba aguma agirante mugabo akaguma mwiruka gushika samedi dimanche 2021 baciye bongera baramufata bamwemeza iki ati ubwo nyene ubwe yuko abeshe musanteri bamufata amajwi bongera bandika yari kwa OPG uwo OPG ramwirutse inyuma kwera aramutera ubwo aramwica nabi kubera uburuhe kubera gatotezo kubera kurara mw'isamba kuba ahantu hatabaho utuzukuru twiwe n'akana yarafise bose baragwaye bari mu bitaro muri Sosumo hôpital Gihofi niyo bari. Ivyo bamusinyisha ku nguvu ngo kwari kumutegeka ngo ahindure ivyo yavuze yemeze ko atari musitanteri wa komine Kayogoro yamubomoreye inzu kandi ariwe yarungitse abapolisi n'abaja kuyisambura kugira abo batware nyene bigarurire aho yubatse. Uwo mutamakazi bakaba bamuziza ko yanse kuva muri iryo tongo itongo yahawe nk'umuzibukiro kubera ibibanza bibiri yari afise mu isoko atashobora kuvyubaka uko komine yabitegeka. Baravye ko uwo mupfakazi n'utwuzukuru twiwe bariko baratotezwa abo banyagihugu baribaza nimba musanteri wa komine Kayogoro Misago Zakayo n'umukuru wa zone Gatabo Gervasi Habonimana ari abantu b'abagabo bajeje gutunganiriza abantu. Genda raba ikibazo cari coroshe nkara musanteri nguvu ariko aragishiramwo n'iforo yagihaye ni ibintu bigoye kuko uyu usanga ariyo bari bamuhaye bakabona ibibanza byo yari yaguze bari gushika aho hantu bakamwerekana uwo muntu yahubatse agaheza agatunganira iki abantu bariko bararenganwa ino ni benshi. Ntitwashoboye kuronka abo batware bagirizwa gutoteza uwo mutamakazi n'abuzukuru biwe ngo tumve ico bivugako. Onezime Dushimagize mu gisata c'agateka kazi na muntu nyene abakozi bishira hamwe ASEC bahurikiye muri sendika Stasek baratekewe n'ubwoba inyuma yaho bagenzi babo harimo umukuru wa sendika bafatiwe bagatabwa mu mvuto mu gihe bivugwa ko hari nabandi boba bariko barahigwa ngo bapfungwe abaharanira agateka kazi na muntu babifata nk'iterabwoba ririko rikorerwa abo bakozi atakindi bariko barazira atari gusaba kurenganurwa n'abakoresha babo ni nkuru twateguriwe na Eroge Divin Lemesha. Uko guhagarika umutima kw'abakozi ba ASEC bahurikiye muri sendika Stasek guhagaze ku kungene umukuru wa sendika Philbert Nduwimana yagiye kuraba bagenzi babo bari mu gasho ka Beser agaca afatwa n'urongo yako gasho atanumutaye kumuhagarika wasohotse. Ivyo bikaba vyaberetse ku ruhigi rukibandanya kuri bo narijya kuri uyu wa gatanu umuyobozi w'ishiramwe ASEC Justin Berndi ku Masabo yandikiye ugwandiko abakozi barenga 50 abamenye kandi ngo bakagira n'ivyo bonona ku biro vy'iryo shira hamwe. Ivyo bo bamirira kure bakavuga yuko hakubaha umwanya ngo baganire nk'uko bari baje kubimusaba yabagomoreyemwe abapolisi barongowe na komiseri OPC2 Magogwa Guillaume agafata bamwe muri bo ndetse babiri muri bo bakaba baranahakomerekeye. Amakuru RPA yahawe n'isoko ryayo rikorera aho mu gasho ka Beser amenyesha ko hoba hariho n'urutonde rwanditse ko izindi ndongozi zo muri sendika Stasek zishobora gufatwa umwanya n'umwanya zagirizwa icaha kimwe n'abagenzi babo bari mu gasho ka Beser muri kino gihe. Iyo ngendika binegurwa cyane n'abaharanira agateka kazi na muntu bavuga ko ibiriko bikorerwa abo bakozi uretse ko biciye kubiri n'amategeko ngo nukubahohotera. Elali Nibizi umwe muri bo yigeze no kurongora sendika y'abarimu STEB avunira akagoha abo bakoresha abasaba gushira nyabuna imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane. Ayo n'amakosa y'umukoresha n'amakosa y'abantu bajejwe umutekano ari nabo barimwo inyaminamake. Umukozi iyo afise ikintu kimubakiye arasaba umukoresha ko bagira ibiganiro hanyuma muri ibyo biganiro bakwihweza ingene ishirahamwe rimeze ingene sosiyete imeze ingene ubutunzi bumeze n'ingene ingorane abakozi bafite n'ivyo abakoresha bafite babikorerisha. Aho nta gipolisi kinjira hamwe. Amategeko agenga abakozi n'akazi avuga ibiganiro imbere ya byose. Elari Nibizi abwira abakoresha ba
ASEC ko bokumviriza ibisabwa n'abakozi kuko biri mu biteza imbere ishiramwe barongoye. iyo ushizeho ishyirahamwe ntiba ari inzu y'iwawe kandi n'inzu y'iwawe ntiyikoreshamo inguvu nobahanura yuko bobanza bakamenya yuko abakozi mw'ishyirahamwe niwo mutima w'ishyirahamwe ni ukuvuga yuko kariya kazi kadafise abakozi ntigashobora gutera imbere ni ukuvuga yuko abakozi batagononokewe mu kazi ngo bagize ico babaza bumvirize mu iteka ryabo akazi ntigashobora gutera imbere kandi ntushobora gukora akazi ngo gatere imbere mu gihe udahiteka abukoresha. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera kuri telefone Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi gitungwa gatoke mwihohoterwa ry'abo bakozi ariko turamukena. Twongeye kandi kurondera Justin Berndi ku Masabo umuyobozi w'ishiramwe ASEC ariko ntiyatwitavye n'uyu munsi. Eroje Divin Remesha arakenuye mu gisata c'ubutungane abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije amezi 8 n'imisi 6 bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare subiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugupfunga imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozinzi hamwe na Ejide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'ingwano zariko zihuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibirwanisho muri komine Musigati bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ikinyamakuru iwacu bakorera kikaba gitegekanya kunguruza urubanza muri sentare Ntahinyuzwa. Muri ico gisata c'ubutungane nyene urwego rw'abashinga ntahe hamwe n'uruhara rwabo mu kunywanisha abarundi vyari bisanzwe bitegekanijwe n'amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2005 ivyo bishikirizwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize aho namenyesha ko mu bikorwa urwo rwego rwakora harimo no gufasha abacamanza gushira mu ngiro imanza zijanye n'amatongo atanditswe. Umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize aho hambere hari imbere yuko haza amategeko yanditse abashinga ntahe bari bafise uruhara rwambaye cyane ko ubushinga ntahe sizo manza zo kumugina baca gusa ni mico y'ubuntu yo kugororoka no kubimbuka ku sezerano yarusha mu ngingo ya 9 y'igisata ca kabiri vuga igisata cy'ubutungane baravuga yuko abashinga ntahe bazoguma bagerageza tunganiriza abantu ko bituma baca bagira ko banabanywanisha mu gihe sentare yo yizica urubanza bobo kenshi barunga abantu no mwibwirizwa nshingiro rya 2005 mu ngingo y'amajana 69 baravuga nk'ubwo ruhara ariko urazi nko mwibwirizwa nshingiro by'ubu nta kintu na kimwe by'abashinga ntahe barigaruka kantu honyine mu mategeko y'u Burundi umuntu ashobora gutanga icyo jambo ni mu ngingo 78 bitunganya ingene imanza z'amakato hose bagacibwa twongera zigashirwa mu ngiro bavuga yuko mu gihe cyo gushira mu ngiro imanza zijanye n'amatongo atanditswe abashinga ntahe bashobora gufasha abacamanza mu bijanye no gushira mu ngiro bene izo manza ariko urumva iyo bavuga bati sentare zonyene nizo zica imanza ntawuzi rero ko kuvuga ko ubwo rwego bagira rusubiza ijambo bizoca mu mategeko bagasubira byari byakanijwe mu masezerano yarusha bigakorwa nuko ari icifuzo gusa muri make rero jewe nkavuga uravye ibwirizwa nshingiro biheruka kogwa aho inama y'ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe kw'abarundi bavuga ko ubwo rwego ruzofasha gose ahubwo rugasubiza ijambo ukabona yuko ibwirizwa nshingiro ryabiguye. Dieudonné Bashirahishize avuga kandi ko bigoye ko intahe yo kumugina isubira kwambikwa umutamana urwego rw'abashinga ntahe nago rugasubizwa ijambo mu gihugu waruka rw'imonera kure rutarasubizwa ku murongo n'ubunyene umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize. Numva umengo iyo ntumbero avuga itandukanye n'iby'umugambi w'ivuga tandukanye nuko no munsi ku mutumba abafise ijambo abafise irimba izo mbonera kure umuntu ari mu mugambi uri ku butegetsi no munsi rero umuntu arabye iby'imbonera kure byigira aho ndetse gutoteza abarundi zibakutwabo zikabaka n'ubuzima ubuvuze nawe ne bagashobora kubimukurikiza nibaza yuko bitoshoboka yuko abo bantu basubizwa ijambo umutumba izo mbonera kure zitabanje kwa kwigwanisho zigasubizwa ku murongo zikaba nk'abandi banyagihugu basanzwe kuko no munsi ahenshi ahaserutse iyo mbonera kure umwana w'imyaka 15 10 20 kubera yegereye ubutegetsi ko akora indimba niwe ahubwo asigaye yumvirizwa niwe ne butegetsi buza bugakingira iyo ntumbere akaba afise yuko abanza gukura izo mbonera kure
ahubwo bakabisubiza mu kibanza cazo kumbure vyoshoboka naye handi hamwe koba ari kuvuga gusa atabanje gusubiza igihugu ku murongo aho ijambo ry'ukuri risubira rikubahwa umuntu ataravye urivuze nibaza yuko bizogorana cyane. Umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize mu buhinga bw'ivyuma gisata c'imibano. Ruzari namahoro Namahoro nenda gukeneye n'ukuri kw'Imana Barira ndumva agira ndakubwire nongera ndagutuma n'ukuri kw'Imana ubwira mu mugambo utwara kuri no mutumba ubihanikirize ndakwinginze nihagira usubira kwita abantu ngo ninya nka Burundi ngo nibipinga ngo nabakozi b'abakoroni nibindi tutibe turadondagura ngo nuko batari mu mugambwe wanyu ngo nuko avuze ibitagenda neza mu gihugu akavuga n'ingorane dufise kandi muzizi kuri no mutumba Ruzari nubizi wa bisukoye ko bikwegera ingorane akazira ubusa yemwe ubutumwa bwanje bwari ubwo murakoze. Ibice bimwe vy'igihugu c'u Burundi biri mu kiringo c'ihungabana rijanye n'ibifungu alimentaire mu rurimi rw'ikinyamazuru biri mu cegeranyo c'igisata IPC kijejwe gukurikirana ibijanye n'ibifungurwa mu ishirahamwe PAM gitaho ibifungurwa kw'isi kubw'ico kigo ivyo bihe vyatanguye kwibonekeza kuva mu kwezi kwa Rusama bikaba hanini vyatumwe n'ikirere kibi hamwe n'akaranda k'umugera wa corona bimwe mu biri muri ico cegeranyo tubibwirwa na Walter Kwizera. Kubwi cegeranyo c'igisata IPC kijejwe ibijanye no kugwanya ivyo gufungura nabi mu kwezi kwa gatanu abanyagihugu bagera ku 42,000 bari mu cicaro ca kane no kuvuga ko bari bugarijwe n'inzara ku buryo bari bakeneye imfashanyo z'ifungurwa zihuta abagera ku miliyoni n'ibihumbi 402 nabo no kuvuga ibice 14 by'abanyagihugu bose b'u Burundi bari mu cicaro ca gatatu ico cegeranyo kikavuga ko bari mu mugwi wabo bavuga ko bari mu bukene bw'imfungurwa byongeye iyo nzara yunyuwe n'ubwinshi bw'imvura hamwe na hamwe yabivanze n'ibihuhusi n'urubura yagiye yonona imirima ahandi naho ikenabomora n'amazu aho yanajaniranya n'ubutunzi bw'abanyagihugu ingingo zo guhangana n'ikiza corona zaje gusongera isibe imiryango yasinzikariye kuruta akaba kubw'ico cegeranyo ari imiryango isanzwe ikenye cyane ku buryo akantu kose gashobora kuyihungabanya icegeranyo c'igisata IPC gisanga hagati y'ukwezi n'ukwezi k'umunani abantu bakeneye imfashanyo vyihutirwa araba mu cicaro ca kane bangana n'ibihumbi 42 abandi mu cicaro ca gatatu bazoba bagabanutse kugeza ku barenga gato ibihumbi 800 uturere rero twabangamiwe nk'uko ico cegeranyo kivyerekana tugwiriyemwo utwo mu karere k'Imbo. Tumushimire na Walter Kwizera mu ntwari bereye naho kuronka isukari bisigaye aramananiza mu ntara zitari nke z'u Burundi ahigize ngo iraboneka igugwa ku giciro c'umurengera abadandaza bakuru bayikura mu ishirahamwe Sosimo baratungwa gatoke kuba bafise uruhara mu ikena ryayo inkuru twayiteguriwe na Vicky Chris n'interetse. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko bamaze indwi zibiri badakwita ijisho ikidandazwa c'isukari mu masoko no mu mabutike ku mugwa mukuru w'iyo ntara abanyagihugu baho bagiriza bamwe mu badandaza bayiranguza ko bafise uruhara mu ikena ryayo bakavuga cyane cyane uwitwa Gikoko n'uwitwa Rukore abo babiri iyo bavuye kuyirangura ngo nta misi ibiri bayimarana kuko baca bavuga ko yaheze abanyagihugu bagiriza abadandaza ko bayinyegeza kugira ngo bayigurishe ku giciro kinyuranye n'amategeko amakuru dukesha abanyagihugu avuga ko abadandaza umufuko bawuranguza amafaranga 135 ariko facture baha uwayiranguye bakandika ko yayiguze amafaranga 125 abo badandaza bato bayishikanye aho bayicururiza ngo nta uyibona kuko nabo nyene baca bayinyegeza bakayigurishiriza mwibanga ku mafaranga 4,000 ku kilo mu giciro kizwi n'amategeko ari 2,450 Sahingozi gusa havugwa ubwo bukene bw'isukari kuko no mu zindi ntara abayikenera bavuga ko itakiboneka nko mu ntara ya Muyinga iyigize iraboneka iboneka ku mafaranga 3,000 abanyagihugu baho bagiriza abadandaza bayikura mu ishirahamwe Sosimo ko aribo bayinyegeza kugira ngo nabo nyene bayigurishe ku giciro c'umurengera aha abadumwa ku rutoke n'uwitwa Seriake n'uwitwa Tatagara mu ntara ya Rutana hoho isukari iraboneka ariko naho nyene iri ku giciro kinyuranye n'amategeko kuko igugwa hagati y'amafaranga 2,800 n'ibihumbi 3
kuri iryo bura ry'isukari bamwe n'abandi bavuga ko ishirahamwe Sosimo rihingura isukari nke ugereranije n'abayikenera muri kino gihe. Twarondeye Nzobandora Jean Pierre ajejwe gutanga isukari mu ishirahamwe Sosimo ariko akaba atashimye kugira icyo bivuzeko. Vicky Chris ninteretse uyu ni wa mwanya w'igice ca kabiri ca kino kiganiro wahariwe ikigabane dukingire ibidukikije. Uno munsi tuza kubayagira ingene utumwanya tubandanya tubangamira ibidukikije ni mu gihe n'ingingo leta yari yafashe yo kudukura burundu itariko irakwirikizwa. Ni kigabane twateguriwe kandi dushikirizwa na Hervé Niyuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe akunze b'ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro mwama mukurikira kuri RPA ku minsi yose ya gatanu. Amezi atari make araheze hashinzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ryabuza ikoreshwa ry'utumwanya mu bisagara bigize Burundi harimwo no kubikura hanze y'igihugu. Iryo tegeko yari ry'amezi 18 rikagarukira mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Umutumire wa kino kiganiro akaza ahanini kudusigurira no kurabira hamwe ico kibuze kugira ngo hubahirizwe iyo ngingo ya leta yo gutuza ubwo mwanya. Aradusigurire n'ingaruka mbi kuri iyo kwiragizwa ry'utumwanya hirya no hino ku binyabuzima ku banyagihugu no kwisi ndimwa. Umutumire wacu aja kuba ari André Paris ndi mu rukundo yahora akurikirana ibibazo bijanye no gukinga ibidukikije. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire kazi. RPA African Public Radio. Nisi y'abanyagihugu kweli. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina mugenzi wacu Bartazar Miburo aratwiganira ingene ivyo tumwanya vyifashe mu gisagara ca Bujumbura. Hagati mu gisagara ca Bujumbura nko kwibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba ubwo bumwanya bwibonekeza ku bwishi busanzaje kwibarabara. Aho nyene mwiduka ariyo galeri benshi bita Le Parisien ubwo bumwanyi buraharangwa. Akamwanya gafise ibara girabura kagugwa amajana 2 akugwatsi rutoto nako amajana 3. Bamwe mu badandaza nitwo bakoresha bariko baratekerera abaguzi ivyo baguze. Ku mabutike atandukanye mu gisagara ca Bujumbura naho nyene nuko vyifashe. Uwo mwanya buribonekeza ku bwishi na cane cane aho bagurisha amavuta yo kutekesha, amasabuni n'utundi tuntu twankenegwa. Ahubwo bumwanya butagikoreshwa ni mu alimentation. Aho twagendeye hatandukanye hari umwanya butabora. Abagozi ariko baridoga ko muri kino gihe iyo baguze ikintu biba ngombwa ko bigurira ico batekeramwo. Benshi imbere bagahitamwo kwama bagendana kamwe kugira birinde kwama bagura buri gihe cyose kuko ubwo bumwanya bugurwa kuva ku mafaranga amajana 5 kuduga. Mu bushikiranganje bw'ibidukikije baremeza ko ubwo bumwanya bucibonekeza ku bwinshi kubera ko amategeko aherekeza ingingo yo gufuta burundu ikoreshwa ry'ubumwanya bwa plastike itarashigwa mu ngiro. Umuyobozi mukuru wajejwe igisata c'ubudandaji muri ubwo bushikiranganje avuga ko iyo kwitoba impamvu agasaba abanyagihugu gukurikiza iyo ngingo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kuneza y'amagara y'abantu. Ivyo biruko nkuko twabibabwiye mu ntango za kino kiganiro mu gihe leta yari yarafashe ingingo yo gutuza utumwanya mu gihugu c'u Burundi. Ikiringo leta yatanze mbere yanacongera carangiye haraheze amezi 4 yose. Mbega hoba habuze iki kugira iyo ngingo ya leta yubahirizwe kandi ije mu ngiro? Umutumire wacu André Paris mu rukundo aratubwira bimwe na bimwe yibaza ko vyari nkenerwa kugira iyo ngingo ije mu ngiro. Nivyo narumvise yuko leta y'u Burundi yari yarafashe ingingo yo gutuza ubumwanya, ingingo mbere basaba yuko
ubu mwanya butosubira kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko hariho bwakorerwa mu Burundi, sinzi ko bakibukora, mugabo hariho bwinshi mu bwava hanze. Ariko rero hajya mu biravye neza kugira ubu mwanya butuzwe hakenerwa ibintu vyinshi. Ubwa mbere hoho novuga yuko hakenerwa ugushaka n'ishaka rya leta. Murabizi yuko leta ariyo ifata ingingo, hirya ngingo yari yayifashe kandi nitegerezwa guhimiriza kugira iyo ngingo ishigwe mu ngiro, mbere bibaye ngombwa igafata n'ibihano ku bantu bayirenzeko. Ikindi cya kabiri muri uko gushaka nyene, murabizi yuko leta ariyo ihimiriza ibisata bitandukanye, byaba ibisata bitandukanye, amashirahamwe, abanyagihugu, mbere n'abikorera utwabo mu kugira batuze ubwo bumwanya buba bukwiragiye hose. Murazi ko babukoreshwa mu bintu bitari bike gushika naho abantu babukoresha iyo bagiye gusuma araka canke turiya bagiye kwibutike. Urumva rero ni ibintu bisaba yuko leta ibishiramwe inguvu, igashiramwo guhimiriza imigwi y'abantu bose. Ikindi kintu kibuze ngerageje kuraba n'uburyo, kuko n'igikorwa gisaba uburyo bwinshi. Si gikorwa urumva hari ivyo vyo guhimiriza, hari n'ivyuko abantu bategerezwa kuba bahimirijwe bashobora kubishira mu ngiro. Hariho rero n'ubundi buryo busabwa kugira ubwo bumwanya babukoremwo ibindi bintu bushobora kuvamwo, vyaba ari ibintu bakoresha mu gutaka mu nzu canke utundi dukoresho, mu gihe bataba barafata ingamba canke imigambi yo gukora ibindi bintu vyo busubirira. Ivyo rero hariho ni gituma kenshi abantu, gituma navuze yuko bisaba uburyo, nuko kenshi iyo bashatse ubwo bumwanya kubukoramwo ibindi bintu, usanga uburyo bakoresha busumba amafaranga baja gukura mu vyo bakozemwo ubwo bumwanya. Nico gituma rero uca usanga kenshi bica bituma benshi batirukira muri ico gisata, na cane cane abikorera utwabo kugira bashiremwo amafaranga, kubera bisaba uburyo bwinshi bagaca basanga bo bakora bahomba. Ikindi kintu rero kibuze ni inyigisho zihagije nabivuze ku banyagihugu, kubera gukingira ibidukikije ni inyigisho twategerezwa kwigisha abanyagihugu guhera mbere ku bana bakiri bato, tukabibigisha no mu mashuri kugira bakure babizi ibintu bijanye no gukingira ibidukikije. Mu Burundi rero biracaboneka yuko izo nyigisho zitahagije, naho mu vyigwa vyo mu mashuri mato mato barabishizemwo, ariko ntibihagije kandi ntibaheza ngo bavyigishe n'abavyeyi kugira nabo bongere bafashe mu kwigisha abana bakiri bato yuko gukingira ibidukikije ari ibintu biraba umuntu uwo ari we wese. Hari ikindi kibuze nuko mu Burundi nivyo hariho amashirahamwe ajejwe kwitaho gukingira ibidukikije, mugabo ntahagije ugerageje kubiraba. Nico gituma nyene no camvuga icokorwa nuko amashirahamwe ariyo yose yaba yafise intumbero yo gukingira ibidukikije, yaba n'ayandi yotegerezwa kugira akigoro agashiramwo igisata mu bikorwa vyayo ko gukingira ibidukikije, kubera usanga ari igisata kigaruka haba mu bijanye n'agateka kazina muntu, ivyo nyene vyo gukingira ibidukikije, haba no mu bijanye n'indero. Ico gisata nibaza yuko kitotegerezwa guhara. Hariho rero ikindi kibuze mu Burundi, mbona harabuze uguhana abarenga amategeko mu bijanye no gutuza utwo tumwanya. Ivyo navyo bigategwa niki? Nuko usanga mu bategetsi bamwe bamwe, usanga abategetsi bamwe bamwe usanga nabo bakorana nabo bantu batubahiriza izo ngingo. Ibi rero vyo kudahana birashobora kutuma uwo mugambi wa leta n'iryo tegeko rya leta ritaja mu ngiro. Ivyo nivyo mbona ahanini bibuze kugira rijya tegeko ryabuza yuko ubu mwanya bwosubira kwinjira mu Burundi no kugerageza kubutuza. Nivyo rero gushika ubu bibuze ahanini. Uwa mbere abibazwa kandi ari nawe yashizeho iryo tegeko ni leta, kubera nitegerezwa guhimiriza ivyo bindi bisata byose bisigaye harimo abanyagihugu mbere gushika no kugwaruka. Abantu batari bake bari bazi gituma leta yafashe ingingo yo gutuza utumwanya mu Burundi. Mbega bwoba bufise ingaruka mbi zihe ku bidukikije no ku binyabuzima? N'ubinyishu tuyihabwa n'umutumire wacu.
ico nobabwira vyovyo nuko ingaruka z'utumwanya zozo ni nyinshi. Ubwa mbere mumenye yuko hajya mu gutumwanya bakoresha ibintu byinshi, nukuvuga bakoresha ibitoro, peteroli, barakoresha amazi, barakoresha umuyaga nkuba, bagakora utumwanya bakoresheje ivyo bintu byose, kandi bariko bakora ikintu kizoza guhumanya isi n'ibiyiriko n'ibiri mu nzuzi. Urumva yuko hariho agahombo gusa tugifata bariko barakora akamwanya. Ica kabiri bariko barabukora hari umwotsi uva mu mahinguriro, uwo nawo ufise ingaruka mbi nyinshi, na cane cane mu guhumanya gisenge, ca gisenge kidukingira imishwarara y'izuba. Murabizi yuko gifise n'akamaro kanini ku bantu, kubera nico gituma iyo gitobotse bituma abantu benshi bagwara ingwara za kanseri n'ibindi. Kandi murazi yuko niyo ico gisenge iyo gitobotse bituma haba ihindagurika ry'ibihe, nk'iri mumaze iminsi mubona mukabona imvura isigaye igwa ukuntu bidasanzwe, bitari nk'ivy'abantu bari bamenyereye. Turavye gusa kubijanye no gukora utumwanya, murabona yuko bifise ingaruka ku bantu mbere no kwihindagurika ry'ibihe. Hanyuma muri izo ngaruka nyene ndiko ndababwira nuko akamwanya kugira kabore nuko bisaba imyaka iri hagati y'ijana n'imyaka majana ane. Urumva ni imyaka myinshi, nukuvuga tutabutujije uno munsi, nukuvuga nabuzukuruza zosiga bizobagira ko ingaruka mbi kubera utumwanya utuba dukwiragiye aho hose. Ikindi mwotegezwa kumwenya nuko kujya kuntu ubu mwanya musanga buremurutse cyane, buraguruka. Nico gituma bisigura yuko tuca tubusanga bwagurukiye ahantu hatandukanye. Aho naho tukabusanga nko mu mirima, tukabusanga mu nzuzi n'ibiyaga, tukabusanga nyene mu mitumba n'ahantu hose, yaba ahantu turagira mu mitumba turashobora kubusanga ahantu dusanzwe turagira inka canke murazi yuko inka iri akamwanya canke impene nayone irapfa. Nko mu nzuzi canke mu biyaga ubu mwanya bufise ingaruka mbi ziteye n'ubwoba. Hariho ibinyabuzima biba mu biyaga, ahantu vuga utunyamasyo tuba mu biyaga. Tujya tunyamasyo rero kenshi turafata ubu mwanya bwagiye mu kiyaga bukaja kujya utwo tumwanya bwibaza ko ari ibintu biri mu byo kujya butegezwa kujya. Muri ico gihe bufari bwinshi cyane ku rugero ruteye n'ubwoba. Hariho ni inyoni zirapfa ku bwinshi cyane kubera iyo zibonye ubu mwanya buriko burareremba ku kiyaga, inyoni zigomba kubwitiranya n'amagi y'amafi zikagenda zikaburya, nazone zirapfa ku bwinshi cyane turavye ivyigwa bimaze gukorwa ku isi. Rero iyo masashe asanzaye ahantu kubera aguruka, usanga rero bituma ingaruka mbi nyinshi. Ingaruka mbi nyinshi rero nanabivuze ni nka bimwe navuga ubwa mbere yuko mu kubukora murazi yuko bakoresha peteroli n'ibindi. Ivyo bituma gukora ayo masashe bitwara uburyo twari gukoresha mu bindi bintu ngirakamaro kandi bidahumanya isi canke ngo bihumanye ibidukikije. Muri ibi byose rero ikibabaje hanini ntaco muzi. Ni bimwe navuga, uravye abantu bose baja muri ico gisata cyo kugira bahingure utumwanya badukoremwe ibindi, basanga bakora bahomba kubera bisaba ko bakoresha uburyo bwinshi. Ni naco gituma rero kubera abantu benshi bataja muri ico gisata kugira babuhinguremwe ibindi bintu, nico gituma ibice 80% by'ubumwanya bunyanyagiye ku isi ntibigera baburobanura canke ngo babukoremwe ibindi bintu. Nukuvuga yuko ibice 20% gusa nivyo vyonyene usanga abantu canke amahinguriro yaragerageje gukoramwo ibindi bintu bikoreshwa bidahumanya ibidukikije. Urumva yuko hakiri igikorwa kinini kandi ko nabwo bumwanya bugifise ingaruka mbi mu gihe hariho ibice 80% by'ubumwanya buri ku isi, na cyane cyane no mu bihugu byacu byo muri Afrika usanga ataco barabukora ko kugira babutuze. None kugira iryo teko leta yafashe bije mu ngiro okogwa iki? Umutumire wacu André Paris ndi mu rukundo aratubwira ku vyokorwa na leta, abikorera utwabo, amashiramwe n'abarundi muri rusange, tutibagiwe utwigoro tumwe tumwe. Muti bega hokogwa iki kugira ingingo yo gutuza ubumwanya mu Burundi ije mu ngiro? Ivyo mbona ko leta yamaze gufata itegeko ry'uko budategezwa kwinjira mu Burundi, nuko abarundi bo kwijukira gukoresha ibindi bintu batekeramwo bitari mu tumwanya. Ubwa mbere hoba kubahiriza itegeko. Kubahiriza itegeko rero abo bifisemwe uruhara ubwa mbere ni leta yo ubwayo.
abandi babifisemwo uruhara ni ibisata byose vya leta kugira babutuze ntibibaze yuko umushikiranganje canke president bazokwicara mu biro ngo bashobore gutuza ubu mwanya buri mu ntara mu gihugu hagati bategezwa rero guhimiriza abatwara gushika ku rwego rwo hasi bakabasaba yuko bategerezwa kubahiriza iryo tegeko mu banyagihugu n'ahandi hoho byo bari vya bindi byo gufata amategeko bigasigara mu nyandiko. Ikindi mbona rero cyo kogwa nuko leta yoshira inguvu nyinshi mu guhimiriza gukora no gukoresha ivyo gutekeramwo ibintu bikozwe mu mpapuro canke muri bijya bita makarato canke hariho ibintu biri mu bigori canke mu biraya bita amido bakoramwo utuntu batekeramwo ibintu. Ivyo rero leta rero yotegerezwa kugira igahimiriza gukora imwe n'ivyo bikoresho byo gutekeramwo bikozwe muri izo mpapuro canke amakarto canke muri iyo amido. Ivyo rero ni umugambi leta itegezwa gushira mu ngiro. Hanyuma kugira ivyo navyo bishoboke leta yategezwa gushiraho umugambi wo guha uturusho na cane nko korohereza abikorera utwabo boshinga amahinguriro yo gukora ivyo bindi bikoresho atari utumwanya kugira ibahimirize kugira binjiremwo abikorera utwabo amashira hamwe yinjire gukora ivyo bindi bikoresho bibe byinshi bigwire bishikire n'abanyagihugu ku mahera make. Urumva muri ico gihe rero leta itegeza gukora umugambi igashiramwo n'utwo turusho nivyo byoshobora gutuma amahinguriro abikorera utwabo canke amashira hamwe yakoze ivyo bindi bikoresho bishikira umunyagihugu bizimbutse ku buryo umunyagihugu rero atosubira kwirukira kugura akamwanya. Ico ni kintu nibaza naco cofasha mu kugira ubatuze utwo tumwanya mu vyokorwa. Ubwa gatatu nibaza yuko leta yoshigikira utwigoro twose twaba utw'abantu twaba utw'amashira hamwe canke umuntu ku giti ciwe. Rero turashobora no kuba utwigoro duciye mu bisata vya leta. Urumva muri ico gihe leta yoshigikira utwigoro twose tw'abantu n'amashira hamwe ari muri ico gisata. Nino kuri uwo mwihwezo w'umutumire wacu duce rusezera ko kino kiganiro dukingira ibidukikije cuno munsi mukaba mwumvise ko itegeko rya leta ryashizweho ryo kubuza ikoreshwa ry'utumwanya mu bisagara ritarakurikizwa gushika muri kino gihe. Eka mbere mwumvise icokorwa mu kubahiriza iryo tegeko n'ingaruka mbi kuri iyo kwiragizwa ry'utumwanya. Dushimire umutumire wacu André Paris ndi mu rukundo we yemeye kuduha ikiganiro, twongera tubashimira kuba mudahengeshanya kudukurikirana. Ikiganiro mukaba mwagiteguriwe na Hervé Niwihire. Mugira umugoroba mwiza. Cari kiganiro dukingira ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Hervé Niwihire n'umutumire wiwe tubashimire ku kigabane dukingira ibidukikije bahejeje kudushikiriza. Nshimira kandi namwe bwe mwese mwariko muradukwirikira. Amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa gatanu igenekezo ya 2026 ruheshi umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera. Amenyesha amakuru b'uruganda rwa FA yabamfashije kuyegeranya bakenuye ntibagiye kandi gushimira Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MSTV Ningeko bari bayahagarariye mu buhinga bw'ivyuma. Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri micro ndabayikebanuye ndabipfuriza amahoro atangwa n'uhoraho. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et surtout Humura Burundi. Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.